iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza mbaye ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Mu Burundi abanyagihugu ba mu nkambi y'abahungutse n'abateshejwe izabo ya Gateri yo muri komine Buganda intara y'Cibitoke barataka ubukene bubugarije. Bayiho duswega abana s'abakuze bagenda barasega kubera abenshi babura aho barimo. Twebwe turaho mu mahangari twarabuze icyo twubakira, abandi bararose amazu natwe tuguma dusembera. Abo ni bamwe muri abo banyagihugu bo muri komine Buganda. Mu Rwanda umunyamategeko Gatera Gashabana arasabira imirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Aimable Karasira uzaramba kuburana imbona nkubone aho kuburanira ku ikoranabuhanga. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS riravuga ko umubare w'abandura COVID-19 wagabanutse kuri 19% ku isi hose. Aya makuru hamwe n'ayandi ya radiyo yanyu yabateguriye ni mu kanya ntimucikwe. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko abantu bandura bwa mbere COVID-19 bagabanutse ku gipimo cya 19% ku isi hose, kandi ko n'imibare y'abahitanywe n'iyo ndwara ubu itarimo kwiyongera. Ni inkuru dusomerwa na Diane Ninazwe. Muri ico cegeranyo gishasha ku bwandu bwa virusi ya corona, OMS yarayisohoye. Iryo shami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi rivuga ko mu ndwi iheze ku isi hose abantu barenga miliyoni 16 aribo banduye umugera wa COVID-19, mu gihe igitigiri c'abahitanywe n'iyo mugera cababa ibihumbi 75. Mu bihugu vyegereye ibahari ya Pacifique niho honyene ibitigiri vy'abandura uyo mugera ku ndwi vyongereye. OMS ahayemeza ko muri ivyo bihugu ubwandu bwaduze incuro 19%. Mu bihugu biri mu manuko bushira ubuseruko bw'umugabane wa Aziya, raporo ya OMS nshasha yerekana ko abandura virusi ya corona bagabanutse ibice 37%. Ico kikaba arico gitigiri kinini ku isi hose caho uyu mugera wagabanutse. Mu bihugu vyo mu buseruko bwo hagati y'isi, igitigiri c'abandura umugera wa COVID-19 hoho cariyongereye incuro 38% nk'uko OMS bandanye bivuga. Ikindi iyo raporo nshasha ya OMS yerekanye nuko abantu banduye biyongereye cane mu Burusiya. Muri ico gihugu hamwe no mu bihugu vya Buraya yo mu buseruko, igitigiri c'abanduye uwo mugera cigwije incuro 2. Ibi bikaba vyatewe n'ubwoko bushasha bwa Omicron. OMS ikindi ivuga muri iyo raporo yayo nshasha nuko ubundi bwoko bwose bw'umugera wa corona burimwo alpha, beta na delta bubandanya kugabanuka ku isi hose. Ikigo gikora ubushakashatsi bugamije gukumira no kwirinda indwara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika CDC cyasohoye umwanzuro w'inyigo igaragaza ko iyo umubyeyi akingiwe COVID-19 atwite bigabanya ibyago byo kuba uwo atwite yakenera kujyanwa mu bitaro mu gihe yanduye iyo ndwara. Ni inkuru twateguriwe na Jeffrey Mutagoma. Iyo nyigo igaragaza ko ababyeyi bahawe inkingo ebyiri za COVID-19 mu gihe batwite bagabanya ku rugero rwa 60% ibyago byo kuba abo babyeyi bakenera kujya mu bitaro mu gihe banduye iyo ndwara. Ivuga ko icyo kigereranyo kiyongera mu gihe umubyeyi ahawe urukingo mu mezi 20 ya mbere yo gusama. Icyo kigo cyasabye abagore bose batwite, bonsa cyangwa bateganya gusama kwihutira gufata inkingo za COVID-19. Gisobanura ko kwandura iyo ndwara byongera ibyago byo kuba bagira ibibazo mu gihe cyo kubyara, birimo gukuramo inda cyangwa abana bagapfa bataravuka. Abashakashatsi bo muri iki kigo bageze kuri uyu mwanzuro nyuma yo gukurikirana abana barenga kuri 379 mu bitaro bigera kuri 20 hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu kwezi kwa 7 umwaka ushize kugeza mu kwa mbere uyu mwaka.
Mu yindi nyigo ifitanye isano n'iyi, ikigo cy'Ubwongereza cyita ku buzima cyatangaje ko ubushakashatsi bunyuranye bwakozwe bugaragaza ko abantu bakingiwe COVID-19 bibarinda kugira inkurikizi cyangwa ibimenyetso by'iyo ndwara bikunze kumara igihe kirekire ku bayirwaye. Ibyo birimo nk'umunaniro, kubabara mu mutwe no kudahumurirwa. Urukiko rwa Afurika y'Epfo rwateye utwatsi ibyo uwahoze ari Perezida Jacob Zuma asaba ko umushinjacyaha akurwa mu rubanza rwe ruteganyijwe kuburanishwa. Ni inkuru twateguriwe na Frederick Nkurikije. Abashingwa manza ba Zuma bari bagerageje kubuza urubanza ku ngingo ya sentare yari yiyamirije utwigoro twe two kuvana uyo mushikirizamanza mu rubanza rumwagiriza kurya ruswa n'ibiturire. Uyu munsi wa gatatu umucamanza wo muri sentare yungurizwamo imanza Kiat Koyana yavuze ko utwigoro twa Zuma two gusaba ko uyo mushingamanza akurwa mu rubanza rwiwe tutagira ifatiro. Zuma yagirije uyu mushingamanza Billy Downer ko amufitiye urwango, mu gihe abashingwamanza yiwe nabo bagirije Downer ko yamenye ibanga mu guha abamenyesha amakuru ajanye n'urubanza rwa Zuma. Bamwagirije kandi ko yari cabona mu rundi rubanza rwari rwashinzwe n'umugambwe utavuga rumwe na leta witwa Democratic Alliance. Jacob Zuma yatwaye Afurika y'Epfo kuva mu mwaka wa 2009 gushika mu 2018 imbere y'uko umugambwe wiwe ANC umukura kubera ibirego vya ruswa n'ibiturire yagirijwe. Radio Ijwi ry'Amerika. Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ukuriye abasirikare baheruka guhirika ubutegetsi bwa Roch Marc Christian Kabore muri Burkina Faso uyu munsi yarahiriye kuyobora icyo gihugu. Ni inkuru nanone twateguriwe na Jeffrey Mutagoma. Mu birori byerekanwe kuri televiziyo y'igihugu, Lieutenant Colonel Sandaogo Damiba yakoreye indahiro ye imbere y'urwego rukuru ruteganywa n'itegeko nshinga, arahirira ko azubahiriza, akarinda kandi akarengera ubusugire bw'itegeko nshinga, amategeko y'igihugu n'iteka nshingiro rikubiyemo ibyemejwe n'umutwe wa gisirikare akuriye. Yaraye yambaye imyenda ya gisirikare n'ingofero itukura. Itangazamakuru ritarimo iry'amahanga ryemerewe kwinjira mu cyumba gito yarahiriyemo mu biro by'inama ishinzwe itegeko nshinga. Tariki ya 24 z'ukwezi gushize, uyu mugabo w'imyaka 41 yayoboye abasirikare mu guhirika ku butegetsi Marc Christian Kabore wari uyoboye Burkina Faso. Abasirikare bari barakajwe n'uburyo yitwaye mu kibazo cy'umutekano muke uterwa n'abajihadiste. Mu cyumweru gishize, inama ishinzwe itegeko nshinga yemeje ku mugaragaro ko Damiba habaye perezida, umukuru w'igihugu n'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'igihugu. Icyo cyemezo cyashimangiye ibyemejwe n'igisirikare tariki ya 31 z'ukwa mbere ko Damiba ahawe iyo mirimo mu gihe cy'inzibacyuho, akazafashwa n'abavisi perezida babiri. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyasohereze mu Bufaransa, aho Perezida Emmanuel Macron abonana n'abakuru b'ibihugu bya Afurika kuri wa gatatu mbere y'itangazo ritegerejwe ko Ubufaransa bukura ingabo zabwo muri Mali nyuma y'imyaka 10 bumaze muri icyo gihugu mu ntambara n'abajihadiste. Ni inkuru nanone twateguriwe na Frederic Nkurikije. Perezidansi y'Ubufaransa yatangaje ko iyo nama y'umunsi ku gatatu ifise intumbero yo kwihweza uburyo bwo kurwanya intagondwa za Kisilamu muri iki gihe leta y'Ubufaransa iriko iravana inteko zayo muri Mali ariko ikazigumiza mu ntara ya Sahel. Iyo nama ibaye mu gihe uruhagarara hagati y'Ubufaransa na Mali, ibindi bihugu vya Afrika bibanyi vya Mali hamwe n'ibihugu vya Buraya bikorana bwiyongeye. Ishirahamwe rya Buraya muri uko kwezi yarafatiye ibihano abategetsi 5 bakomeye bo muri leta ifata kibanza ya Mali, barimo umushikiranganje wa mbere Choguel Maïga. Bwabarize ko bariko baraburizamwo umugambi wo gusubiza ubutegetsi bwa gisirikare mu minwe y'abasivile. Bitekanije ko Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ahurana n'abagenzi be b'Abanyafrika n'Abanyaburaya bagafungura hamwe ku ngoro iwe. Imbere yuko inama nkuru y'abakuru b'ibihugu bo mw'ishirahamwe rya Afrika no mw'ishirahamwe rya Buraya itangura ejo ku munsi wa 4 ikabandanya no ku munsi wa 5 i Buruseli mu gihugu c'Ububirigi. Inama y'uyu munsi ku wa gatatu iraza kuvuga ku mugambi Ufaransa ugutahukana inteko zabwo, yongere yihweze n'uruhara rw'inteko mpuzamakungu mu gikorwa co kongera umutekano hamwe n'ibikorwa by'ishirahamwe rya Buraya byo gutanga imyimenyerezo ya gisirikare. Barakoze bagenzi bacu Geoffrey Mutagoma, Diane Ninahazwe na Frederic Nkundikije batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya turanyarukira mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari.
mu Rwanda umunyamategeko Gatera Gashabana arasabira impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Aimable Karasira kuburana imbonankubone aho kuburanira ku ikoranabuhanga. Arasaba kandi ko Karasira atakomeza kurindwa mu buryo budasanzwe kuko bubangamira imigendekere myiza y'urubanza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa. Umucamanza yatangiye yibutsa imyirondoro y'uregwa bwana Aimable Karasira uzaramba yari muri gereza nkuru ya Nyarugenge. Umunyamategeko Gatera Gashabana umwunganira ndetse n'ubushinjacyaha bwari mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Byumvikanaga ko amajwi yasohokaga mu buryo bw'ikoranabuhanga rya Skype patumvikana neza ku bari mu cyumba cy'urukiko. Umunyamategeko Gatera Gashabana yahise afata umwanya asobanura ibikubiye mu ibaruwa bandikiye urukiko. Yabwiye umucamanza ko we n'uwo yunganira banditse basaba ko Karasira yabura n'imbona nkubona aho kuburanira ku ikoranabuhanga. Maître Gashabana yavuze ko basuzumye basanga ari bwo buryo Karasira yabona mu butabera buboneye. Yavuze ko n'igihe Karasira yasubizaga ku bibazo by'imyirondoro ye atabashaga kumwumva neza kubera ibibazo by'ikoranabuhanga. Yabwiye urukiko ko uwo yunganira aregwa ibyaha bikomeye bityo ko byaba byiza bumvise icyifuzo cyabo akabyireguraho imbona nkubone. Umushinjacyaha ahawe ijambo yabwiye urukiko ko urubanza rumaze ibyumweru 2 n'igice rwarahawe itariki y'iburanisha. Yavuze ko mu rwego rwo kudatinza imanza Gatera Gashabana na Karasira bagombye kuba barandikiye urukiko hakiri kare rukabona umwanya uhagije wo gusuzuma ubusabe bwabo. Umushinjacyaha yabihariye ubushishozi bw'urukiko rukabifataho icyemezo. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha nawe yabwiye umunyamategeko Gashabana ko ibaruwa yabo bagombye kuba barayanditse kare. Aravuga ko byashobokaga kubona umwanya uhagije wo kuyisuzuma.